nongeye kubifuriza kugubwa neza abakunzi ba Top Figure TV. Twongeye kugaruka kandi tubazaniye inkuru atahwari bwayumve, inkuru iriko iragenda icicikana hano kuno mubumbe w'isi. Ni inkuru yishirahamwe ryitwa ngo Exit International. Iryo shirahamwe Exit International ni ishirahamwe ryo muri Amerika gishinze gufasha abantu bivugwa ko iby'isi biba vyabarambiye. Ni ba bantu baba bashatse kwiyaka ubuzima, bashatse kwiyahura. Rero nkuko twagiye tuvyumva, hari ibintu hano muri isi bigenda bitera umuntu stress bikamukwegera no kwiyahura. Rero tugiye tuzi kwiyahura kenshi benshi babikora mu buryo butandukanye. Harabiha isumu bakiyahura bagapfa, hari abagenda bakibanika ku migozi, hari n'abagenda bakimanika ku mataje bagakoroka bagapfa. Rero ni mwiyo ntumbero Exit International byabazaniye uburyo bwiza bwo kwiyaka ubuzima. Mbese biragoye byatugoye natwe kubyumvisha, ariko twashatse tubasangize namwe ano makuru hano kuri Top Figure TV. Yabazaniye rero ese Exit International ubundi bisobanuye iki? Exit International ni ishirahamwe urebye ryavukiye muri Australia, ariko rikaba ariko risa n'ikorera kuno mubumbe kuko ryamaze kuba international. Iryo shirahamwe ngo ni ishirahamwe riharanira uburenganzira bw'abantu biyahura. Muri make nuko rero ryabazaniye isanduka. Reka mvuga isanduka nkuko mubibona hano ku mashusho. Iyi sanduka by'ukuri ifasha umuntu kwiyahura neza, agapfa ari mu buryohe, agapfa aryohewe, agapfa atababaye. Nka bamwe tumaze kuvuga baja ku mataje akimanura agakoroka kagenda ugasanga ageze hasi yabaye nabi. Rero nuko Exit International yazanye isanduka. Iyo sanduku yayise gutera, iyo sanduku yayise Sarcot Pod niko yitwa. Rero iyo sanduka benshi bari baza se iyo sanduku ni ikwica bimeze bite? Rero nuko komeza ukurikirane Top Figure TV, nico tuhabereye kugira ngo tugusobanurire. Twababwiye ko tuzajya tubagezaho amakuru agezweho, amakuru ari kagenda cicikana kuri yisi, kenshi amakuru abara amakuru y'ubwenge. Sarcot Pod rero ngo mugufa ufa uryohewe. Ni isanduka uryamamwo, umaze kuryamamwo ikamera nk'iyini gutwaye ubwenge, ikagutwara ubwenge, ikaguhindura muri brain, ikaguhindura mu bwonko. Imaze kuguhindura ubwonko ukamera nk'utaye ubwonko, yarangiza ikagaragaza buto uri bukandeho. Iyo buto niyo guhitishamwo ugupfa kwawe cyanke ukudapfa. Iyo buto iba isa ite rero? Ni buto iri mu iyo sanduka, ibuto y'umukara. Iyo iyi sanduka imaze kugaragaza ibuto y'umukara, nawe uragenda ugacuyikandaho, kandi ukayikandaho uhisemo ugusezera isi. Ngaho nguko rero nuko Sarcot Pod yamaze kuja ahagaragara, ishizweho na Exit International. Mwabantu umbabwire birakaze. Rero nuko amakuru agenda acicikana, yirirwa acicikana ejo ku mbuga zitandukanye. Exit International nuko twamaze kumenya ibyayo nuko bihagaze. Rero mukomeze gukurikirana ibiganiro vya Top Figure TV, ukanda subscribe kugira ngo ukomeze kubona n'izindi nkuru. Twarayibemereye ko tuzokomeza tubagezaho inkuru zishushe. Murakoze, wakoze no gukanda subscribe.